Madame Jo, mwambwiye yuko bon deja urumva yuko abantu bose bava mu gihugu cabo ugasanga bagiye mu kindi gihugu bitwaye ko ari aba diaspora. Rero aha muri Canada kandi mu kiganiro cahera mwambwiye yuko hariyo community y'abarundi. Donc ni nko no yita ari nka community y'aba diaspora rero kuko nabantu babino abantu b'abarundi ariko baba muri Canada donc ni community y'aba diaspora. Community je nibaza ko ari nka sous-groupe ya diaspora. Sous-groupe ya diaspora. Yeah. Community n'abarundi bose bashaka. Donc ni groupe igize aba diaspora. Ni groupe iri muri diaspora. Iri muri diaspora. Twese turaba diaspora. Ngabo turashaka kuforma community di Burundi. Ariko si nkuko abarundi bose bari muri yo community. N'abarundi biyegeranya bakagira ivyiyumviro bimwe kugira bahayagize aho bavuye, aho bavukiye. Baheshe valeur niko nibaza mbe avantage mwabonye muri iyo muri community donc ijya community murimwo nigi avantage mwabonye mwavuze uti ash iki kintu vraiment it's so good bon community je nibaza ko avantage kwa muri community ni kintu cyiza naco nyine natubonye mu avantage kubera mu bahamwe mugira ivyumviro bimwe hama murafashanya mugahana ivyumviro yaba ivyo kwiteza imbere yaba ivyo guteza imbere n'igihugu mubayemo naco nyene murashaka kuciyumvira umva gushira ivyumviro hamwe ni kintu ciza esprit d'équipe mushaka kuvyara ibintu binini mugabo uri wenyene uvyara ibintu bitoyi ariko uri mu bandi ya kubura umwe si byiza kabisa aya nadeyo abakunzi bayumuhira media barumvise yuko ndo mu diaspora nanje mbega none ka Madame Jo sawa reka ndabaze ikibazo kimwe eske passion yayo nifuza kwigirira he tenda kugira ikintu kimwe ofese maze kuja hano kahaba aho hantu hari ibintu hari amafundo mufundika naho baye nukuvuga murahakorera ukahubaka ukahavyarira mugabo aho bavyariye nk'ababana bavukiye ino ni effort nini nya kugira tubigisha Burundi nguvu nyinshi sino iyo batari ivyo bashaje mba naratekeye ivarize yanje naritahi kuko mu Burundi wanje je trouve mieux gusomba ibihugu vyo muri Canada hararyoje kandi ubwenge narahuye ngaha muri ibihugu vyo hanze mu Burundi no haba neza atakibazo na kimwe kandi si ubwenge buhanitse apana kwandi bwo mwishuri ngo aba doctora ba professeur no ubwenge bwo kubaho nk'ubu kera mu Burundi bakwisa umupeyisa wamenga baragututse ariko ubu onye uramaze ko naba bafermye bo ngaha ninde basumbye amahera babafermye bamwe badukikuje narabonye ko naruguru abantu bafite n'amahera menshi ngaha uramaze ko nabafermye bo ngaha nyine bafite amahera menshi kubera ko barapratika amaferme yabo kandi bakayitwararika ugasanga nibo bafite amafaranga menshi gusumba abandi bose na jewe ico kintu ubwo bwenge naraburahuye ntashi Burundi noja kugatumba nkaba umufermye nkorora nkarima unutse umupeyisa nkaca ndyoherwa mbwa kenshi umbwiye ngo ngo kama natiye peyizane narashavura ngo ujye muntu vraiment yanutse ko peyizane ngo aranyishe ariko umbwiye ngo tiye peyizane cyane kugira ati mon frère unyise izina ryiza cyane moi je suis paysanne je suis fière d'être paysanne kubera iki narabonye akamaro ko kuba umupaysan n'umupaysanne ngaha nawe uramaze kuhatembera urabizi ego bro ico kintu vraiment je nyaharugiye nibaza ko abadayimoni baduteye kuko niyo base kugira ubahe ujye ivyo kurya nturya amabuye nturya amatafari ujya indya zitewe zivuye hamwe yisa ziri fresh kandi zigisohotse mwivu hama wowe ukacutwenga ujye umuntu agira ifa kugira kugaburire ukacumwita izina donc bujya buzima bwiwe ijya kariyeri yiwe ukayita igitutsi birateye isoni rona kariyeri y'umuntu ukayita igitutsi ngo ngo wewe ngo ni wananirwa sizeno ngo nzokurungika kuba umupeza comme si kuba umupeza n'igitutsi numva uri kutuka umuntu akugaburira kipo nukuri kw'Imana wogo wa kariyeri ijya kariyeri ndayifuza nkayibura kuba umupeza Madame Jo j'arrive mu paysanne je suis un paysanne rero ndime
none Madame Jo wabwira ngo usubire wari uzi ko noca ngenda gusaba akazi nkakora muri banki oya I can't urumva rero muca makere traite yanyu mva mukeneye kwigira retraite yanyu mushaka kwigira mu Burundi oya sinzorinda ku retraite umva doses nkaba mutama ntaco nzoba nkibariye abarundi ndindiriye aba bana bashike muri age ya ntazenya oya mvuze siniko ndavuga yuko muzogenda kumarira ikintu mwashaje mvuze uti aba bana banje naho muzaba mwarahejeje gukora ibiki pour Burundi ari terambere juste ahantu muzogenda kuvuga uti mugiye kuruhukira kuko ahantu kwaruhukira kugatumba upana ni Bujumbura canke muri Villa ha kugatumba niho nzoza kuruhuka ndabwire madame kugatumba no kwijenda ndabwizo kuri madame cyangwa muri Canada giswe ko je mbeo ndakena yuko mubwira rya banga ry'amazi yo anye abakunzi bo muhira media ya kakanu mubona abantu ngo baraba mu mazi mutazi sekri hali aya mazu cyane none ni umushefu do prison wa quelque part ni umushefu tena ndita ni umushefu do prison aya mazu ya nimba sisima umva ni boado ari sima yo sono aya enfin ibi byo gufata amazi bakayagira imbaho gutya ni climat le bois ni résiste à climat yonga kubera isima uyumvira isima muri mo 50 honyine zose rabisima no mu gatondo vyutse ukayihonyora irakanye mu kirenge imagine isima muri mo 50 muri mo 30 honyine ntiyo naramba manyuka ariko ikintu gishaka kuntu nzenya ku modela temperature yonga nibaza ko ari imbaho nka mu mbaho usanga ari imbaho zibiri hagati bakabundamwo ibipampa kugira dushobore gususuruka wow turi mu bipampa gusa utabuye ikinye indani abari mu ibipampa none ino kugira umuntu ashobora kuronka imvune igenda gute ufise akazi kari stable berekana ko utakazi uhembwa régulièrement kandi kagahantisa yuko utazokavamo hama iyo garanti ni garanti nyabaki bararaba amapeshe kuba umaze guhembwa amapesheke donc babita gute mu kirundi urabona baguhenze baca gusinyira pesheke nayo yibagiye navyo nibuka ni rujya rupapuro uronka après ntuze paye yawe yego umaze kuronka bacabona ati umuntu by'ukuri amaze guhembwa kenshi mu bisigura ko akazi sakazo hewe no munsi hariyo ntuze amadepo y'amahera bagusaba depo hari ntuze depo y'amahera bagusaba barakubwira ati ushobora gutanga aya nabivanye n'inzu washimiye yose ifise amadepo atandukanye ayo mahera yashikana uyafise iyo depo depose hama ntuze banki nayo ikacikugarantisa normalement basinye n'inzu aguha ideni uca ugenda gusaba ideni banki ukwirira amakondisiyo gusabye banki iguhaye amafaranga ucuyaha rero nyine inzu canke nyine kompanyi igurisha amazu none ko ndabona ajyamazu ya ruguru nayo nyene ngafise amakritère amwe kandi aya mazu yose muri Canada no kuko ayo mahera urashobora kubona company kakubakira banki ni iguha amahera mutunda yagurira kibo cha yigenda ifite umufuko w'amahera mugabo je ni tete tusiga turavugana na banki ishobora tuzoyandira mu myaka 20 myaka 30 muravugana na banki mukazokiraniya buke gushika kuzya myaka maze kwizya myaka iyo nzicukwegukira mugabo itara kwegukira ibirya nibaza ko ari oya deja bamaze kwigura bari bwawe juste urukura byitwa ko ari ngombwa ntibirabagwa ibagwawe cha jenzi bera ruguru na ruguru jenzi bera ruguru madame do sandwich oui jenzi bera ruguru kabisa jenzi bera ruguru ay. Okay, madame do ibibazo bibiri vya nyuma hama ikiganiro cyo tukirangiza. Sindabavuruga ndabona muri mu bikorwa byinshi abana wayibonye kakazi ka Canada umwana bagukeneye mbega nihe mwifurije uburundi dimwa iterambere maze kubona ngaha muri Canada mwifurije abantu b'u Burundi wacu igihugu cacu dukunda kandi
tuzokora ibishoboka byose kugira iterambere tubona mu bindi bihugu tushobora kubizana mu gihugu cyacu. Ikintu gusa ntuzenya iterambere sikindi iterambere do base ya mbere ni mu mutwe. Ni mu mutwe iterambere mu mutwe. Kimwe gusa abazungu bamaze kubona n'abantu baciye bugufi. Kandi n'abantu batibeshera. Nta muzungu azogenda aribeshera mu ibarabara ngo ndatunze mufise amamiliyoni atayafise. Muzungu akubwira ico afise. Ari umukene arakubwira ngo ndumukene, ari umutunzi akubwira ngo ndumutunzi. Mugabo mu Burundi bafise ukuntu bibeshera. Hari umustar umwe akunda kwibeshera ngo yambare miliyoni 50. Ujya Bel Chris ujya ifo yuko amenye ikintu kimwe Bel Chris. N'aba Bel Chris mu Le fait yo kuvuga bijya bintu burya hari sponsor zimwe zimwe buro kuri yema mu bisanzwe. Kuko nta mu diaspora avuga ati ngira afashe umuntu n'uyu. None eskerega no mu diaspora iyo gufashije. Abakeneye ubero connaissance. Oya ivyo tubireke numva nukwishira mu kibanza kitari gwawe. Voilà. Ukiyituma ukagenda ukeragerageza kugira iki wereka ko abantu bose uruhatari kandi taruhatari. Sekiye kontre ku mwana w'umuzungu. Umwana w'umuzungu yamaciye bugufi. Kandi umwana w'umuzungu yamagerageza kwiga. Ahashitse gusa arondera kwiga. Urumva kwiga icarico ndondera ubumenyi. Kandi iyo ugomba ubumenyi uca bugufi. Usa muko atabumenyi ufise. Mubu je ngomba kumenya ingene ukoresha kamera. Sinza kukwiyemera ngo amakamera je nayakoresheje imyaka 10. None nga uranyigisha. Muga ndakubwiza ukure nkavuga ati je nta kamera nzi yinyigisha. Aho rero ucuyinyigisha barondera kumenya. N'abarundi rero nibace bugufi bemera ico bari. Namba ari umukene yemera ko ari umukene. Hama yige atangure kwikurondera ubumenyi mu kintu cece cyose. Kuko nisuka kurima. Mama wanje bwira ndime mbanza kumubaza. Mama wowe ari mu myaka myinshi nyereka ingene barima. Kuko no experience akaca bugufa kabinyereka. Nta kintu na kimwe kitigwa. Rero bace bugufa genda bariga. Hama ikindi naco bareke kugaya ubuzi. Akazi kose karaguteza imbere. Uko kangana kose ugakore. Hama wige kuba mu bintu bisanzwe no kujera amahera. Ibintu byose peu importe akazi il faut jamais kugaya ico kintu ndakeneye ko kibwira gose abantu bareke kugaya akazi kose naho wowe uracuruza amakara uno musi ucuruza umufuko ejo uzocuruza imifuko mu nyuma uzozana amakara niryo terambere namba uri kuratwara ikinga uno musi twara ikinga ejo ni moto hirya ejo taxi mu nyuma uzotwara bus mu nyuma uzotwara remorque hamwe twara indege n'ubwato nuko bimeze donc ikintu cyose kirakura rero abarundi twige gukora kurondera tureke ko impressiona abantu amagacha saba leta y'u Burundi nayo igashigikira imigambi mito mito y'abantu bose ikaborohereza mu bintu bitandukanye kugira ngo batere imbere nuko rero niyo mpanuro mpaye abantu nta kintu kimwe kidateza imbere ico cyose kiraguteza imbere igihugu ikoze ugikunda ukaba fier yacu apana nk'ngo badutuka twe none nko twebwe turabapeiza baradutuka bakagaya umwuga wacu mugabo uradutunze no musi genda umupeyizane mwiza cyane umugabo wanje ndawukunda je suis paysanne nuzo winduka zoba yihenze azobagize nabaza bayi ariko arantuka gusa mugabo ndawukunda nzoba ndanye ndumurimyi ngube ndima gushika yes wow bakunze bimuhira media ndibaza yuko mwaryohewe cyane gose kora akakanya turasa na Madame Joseline no mudawa amaze imyaka myinshi ngasa vedire ibintu byinshi azobitubwira ariko Madame Joseline ndakeneye kujya mu nura matumurondera ujye mu nako tusumurondera tutamugira market nzomubazanira nzomubazanira ingazi yiwe murazibona muraza kuzibona ndazishiramo mu ma image muri video murazibona ndibaza muko muranazibona n'ubu ndakeneye ko tuzogirana ikiganiro umunsi umwe kabisa ijya mudamu atubwire neza projet y'ukuntu ihagaze muri iyo iwanzu tuza kumurondera yego rero tubasezera abakunzi b'Imuhira Media murakoze mwiyandikishe murakoze gukurikirana bagire subscribe Imuhira Media mwiyandikishe muri benshi fyonde kaga kengeri kugira ntimuze mucererwe n'ikiganiro na kimwe tuzobereka amabanga yose y'abarundi babayeho muri Canada hama tuzokoma tuganira na bene wacu bari mu Burundi hama duhana ivyiyumviro tubaha ivyiyumviro namwe muduha ivyiyumviro kugira dufashanye kwiteza imbere twese murakoze be blessed